aha rero aho imbere akaca bahaduza baca meruko umva ndinze meruko nk'aba mama nyene babandi nyene ubona utambuka umuntu afite vision aba yambaye sheneti yarusha ikomeye Eman oro arukuru nyene two turatamba nyene sazbi nabona nyene andavye ku nkaca n'amatashe yewe wasanga ari karabi reka mbana ntamba cyane ugash kwera sazbi yaragaze ngaha hagati nanje ndi ngaha nika BELLE NICE w'umurusha nyash ego man ndabirahonye cyo nyenda zino guhagarara je ndazi guhagarara we turn around je ndazi guhagarara n'ukuri dabirawe BELLE NICE gasumbyiki ALVIN SMITH none ujya ko bari bamuhevye kwanza sinzi ko umugore we yamuhevye sinzi ko ari we yanamuhevye kubera ho nyene ryari nabonye stati yiwe man kora hane mani nundi mudemu mani w'igisusu man ngagira gute yari ngagira gute umega bari mu bahinde kw'inkundo ngo mamukwengo kubishira pembeni ngo reka nguramenye ngo twabuze abo dukunda twabuze abo twipfuza nkavuga ati eri proko yakwadusomesha. Hello muraho murakomeye nizere ko mumeze neza aho muherereye hose mu micungararo igize igihugu cyacu ciza cy'u Burundi ko bari hanze yaco mu nkundire ndababwira ati mwaramutse canke mwiriwe bivanye naho muherereye nongira ndabayikaze mu kiganiro cacu arico cyanyu mushikirizwa na jewe Omario kuri Yagatech TV. Uyu munsi nabazaniye umukobwa ari hot no video vixen amaze kuja mu clip menshi amaze kuba umusangwa kuri zino televiziyo zacu. Reka ndamwakire bamwita Gentil. Karibu cyane kuri Yagatech. Ndabaramukije cyane bakunzi ba Yagatech. Ndibaza aba gafapa simwaramboye. Rero uburenda garutse kandi ndabakumbuye ariko sandagarutse. Ngira bumve bishasha bitesa ndabizi mwese muraza kwishima. Amameze neza nize ko namwe mumeze neza aka kazi kari hasi cyane oya aha nibiratangura neza rindi rafa passe igiye dukora abaravyiganiro cyambere bo barabibonye wari ufise wari mu Sprite gusa ro Sprite imeze ukuntu iri mu kirahure iboneka nk'amazi abantu benshi baca barakomanta ngo ngunwa amazi biki none uyu munsi uri kumwe ikiyeri uri kumwa boke oya vrem nababeshi ndiko ndanwa gahendken murakabo ndiko ndanwa kandi mu bisanze Jen mbuze Sprite na kindi kinyobwa kiboreza atari Henken. Wow. Nibwo buzima je mbayemo notuma basi mwana ndiko ndanwa amazi. Ariko ibintu binyayura umutwe wapi ndabikunda. Kandi Gentil ugiye namaze kukuraba neza ujya uri mu bantu b'abasirimu. Bimwe biteye ubwoba. Kubera gajeje nyene niyeme. Je muravuga ati newe nk'umunsi umwe warosa amaheruka w'umukire ngira uzobuguruka urumva mu bisanzwe je kaida we urana kwereke ndinze ndo nka mahera ikintu cyane no tangura kwikoresha ndakwereke kubera muno misi abahungu bakunda bademo bafise ibisushi nuca bana bompera ngaha bakanwara uku kanwara uku acameruko aha rero aho imbere akaca bahaduza bacameruko umva ndinze meruko nk'aba mama nyene babandi nyene ubona utambuka nkagira nyene isusu nyene babati none uyu mwana ndibaza yakuriye mu giti kumbe nakuriwe cara
none abatipeshi numva ko baca bakwirukira sana. Oya nugira banyiruka inyuma nugira je ndabakunda. Oya none waca wibana. Oya reka shaje we shana nta vy'amapenzi we nta vy'amapenzi je ndikunda pambana gusa n'ubuzima nabindi. No kuvana ko tu ugukeneye. Nuwoza mfinisha ngubiki n'umuti wapi vraiment. Iyo si yondi ndakunda gusabye amahoro n'umutekano ndeke vraiment. Udakere ko ari nk'abantu barabanyandikira je ntazi nemeza njano bazikuye. Arako arampropose abambwira utujambo tudafashe. Kumbe nibamenye ko ari ababimbiye we. Benshi bakabaza no bambere. Nimba bibaza ko ariko tamu exefise si. Oya we abantu bamwe musaga bakora bazibazo ko ariko arasubiza inyuma mu bwenge. Ariko haro nuza ugasanga nawe yakwati ugasanga wamukunze. None nubizi none ibintu none abazanye. Ni magazazanye n'ibintu. Wena bgeje sitaki mapenzi. Unataka lale. Wanaume watoto wabaya. Na tena wanawake watoto wabaya ariko twese siko duteye hariho gusamwe bafite imitima nyine itandukanye. Harimo bavuga ati reka je nkundane na naka nyine ugira ndamuge bihere. Nundi avuga ati reka nkundane na naka ugira ndamuprofite. Nundi bavuga ati ugira ndamukeneye abe mama w'abana banje canke wumve ngo ugira ngo nkeneye gusa ndamwononera ubuzima namuteze ndamace ndamuheba. Nabandi bakobwa arabamesha. Iyo umuhungu aje hama ukacusanga yarafise mu mutwe yuko ashaka kukurya vyonyene. Mweco gihe ubigenza gute? Oya none urumva kawaida ndamubaza ati none wewe mu bisanzwe maja mu make nyamukuru kugira urinde unyandikira kubera bizi ko umuntu ariza kwandikira bari ikintu gikomeye abagomba kubwira kiranje utangiye kundamutsa ngo bite ngo ni sawa misose gusa twamaze gumya ngo bite ni sawa sindakwishura n'ukuri tuyunda bizi biguma bihera muri bya bite ni sawa ariko nzi ko ari diri ribonekana shikana ku unyene ududure nyene uvuga ati ndawukeneye iki apara baranya byo kurinda ucara ntariya none oya aruza ugasanga je ugupropose ibintu vy'amapenzi urumva none uwo muntu umenya kumutandukanya gute yuko ashaka mu muje muri ivyo vyo kuryana tu canke ari vy'amapenzi canke ari wawundi ashaka guteza inda bisanzwe. Oya nanuko tworinda tugera hiyo honyene kubera n'umunga afise vision uramubona ava umubonera kuki bana kubwira impamvu mubona umunga afise vision aba yambaye sheneti yarusha ikomeye eman oro oya para kwiye kunyereka wewe wowe ni 90 yo ni 95 bandanya urumva nyene umuntu abambaye nyene oro nyene ukabona urumva kabati ni bogari aha ni sawa abantu numva umenga nturi kuvuga umugabo ari seriye mu rukundo ahubwo nkuvuga umugabo ari seriye mu kurondera amafaranga oya aha ni muri wa mwanya ndiko ndaraba ufise vision nziza ni kuvuga wowe umuhungu ata amafaranga araronka uwo nta vision nziza afise ubonaho ubucumu ubona nyine ko ari umukene none umukene nta vision nziza ashobora kugira ntabayifise kwera iratwara imyaka kugira azoyishike ko kwera none wowe uriko wihutira iki uriko wihutira je ndafise ibintu byinshi ndafise ibintu byinshi ndiko ndakora kandi ni bya bintu uvuga ati naho umuntu wombesha ngo ndamurindire ngo mu mwaka waje imyaka ibiri mega ariko arasubiza inyuma vyo ubukene kubwira iki kingana gute apana igihe ahubwo nyumva uvuga ati jewe okay umure muje ngo mandamudragi apana byo kumbwira ngo hagomba hera ngo amezi ngo imyaka apana ko ikintu ku murongo utumbera umuntu uzi yuko uri kimwe wamaze ugishira ku murongo umungu mani avuga ati ngo ngende shaka gutwara so ndari ndakugandisha ngo sheri none gutega sha unavyaje nawe bizoherera he kandi abona ko ari ibintu nyene vyoroshe kugira mu bane akabona nyene kubana ngo biragoye nibigoye kubera nyene twese ko twavutse ba papa bacu ngo ego naho barababiteguye ugira babane gusa n'ibintu nyene umuntu ashaka kwishira bakavuga ati jewe ejo nejo nje nkishaka kuba kaje nejo nshaka kugira umuryango
rero umuhungu afise vision ashika kubwira abati jewe okay ndagukunda kandi ndagukunda bya vrai erega nandwi hera takubwiye mugire mariage canke nandwi hera takubwiye mu bane sikiya aba yakumenye wese indwi imwe wewe jewe umuntu ndamumenya mu minsi ibiri urabeshe umumenya mu buhe buryo mwamwirigwana mwamurarana wowe umuntu wamumenya mu minsi ibiri gute umva utari kurabesha abantu oya ubwo n'ububeshi ntabwo ari ububeshi imana umuntu wo mumenya mu minsi ibiri gute ndabizi tugendanye rimwe nk'umunsi banagura mu gitondo gushika ku mugoroba urashaka kuvuga ati uyu mukobwa akunda iki yanyiki ni nkuko atamuntu umwe je yonyibesha ko ngo tugerane indwi yose ntaramumenya abo n'indwi nini je umunsi umwe gusa twirigwanye nageza ko bati uyu muntu ateye uko n'amajambo yonyine akuvamo je ndamenya no kwitwara kuba amavati uyu yari muri babandi babateye uko muri babandi bagomba ibintu bigenda uko muri babandi bagomba nyine ibintu byo kohereza amahoro rero umuntu kugira umumenya ntago bifata igihe kirekire n'umwanya mutoyi gusa nawe gusa uvuga ati umuntu ndabe ingeranyi twara ko kuri jewe ndakubaze janti wowe uvyaye umwana wawe nize comportement ufise utokwipfuza ko agira oya je kabida jewe ndi umwana mwiza kandi ndi umwana ndandagamana ndi no wa oya mbwira comportement mbi wiziko cyangwa ibintu bibi uzi none hari umuntu abura hariyo rero je ni reka ndakubwire rero je uko jewe rero iyo nta mwipfuza ko ashobora kugira ndafise ukuntu ngayana ndagayana vraiment kandi Imana ifashe kweri bizomvemo ugayana bishingiye kuki ariyo nk'abantu we bashobora kumvugisha nazi ibyo bagomba kumbwira kwasanga ndiko ndazana bya bindi byo kugaramana gusa nabirenze gusa jewe biba bivanye n'ingene mba niririwe ngene mba nimereye neza nko kwivuza ko umwana wawe basi amera nkuko kugira namane nibibi mu buzima si byiza kawaida gusa je nanje naze ngo bimba ko ngo kubera ngo mba nabishatse ari ukuntu mba niriwe nko ma video nkarafa pase nk'ivideo raho nari ndimo yo baramvuruze barandugana umusozi turaduga ngo mama ngo bakeneye ngo amarocation yo hejuru ndaruha ndagira nte ndabati gusa genda bitahura none uganje nk'ama video nk'video ya satbije naze ngo turaruha ahubwo satbi nasanze kweri respect ibintu byose biba bipanze vyiwe ahubwo nyine uvuze ikintu cy'ama video muri ko mutegura clip ya video shasha ya Satbi ni indirimbo irimo irashusha abantu benshi ku mastati barimo bazishira ku mastati bazisharinga ku ma IG ijya ndirimbo ni indirimbo mwakoze bimeze gute ijya ndirimbo ahubwo ndibaza gusirimo mutahe mwinshi imwe amahera menshi kubera honyene abayikoze Estukiz uramuzi uryo muri Tanzania hamwe na analyze urabona ujya wundi mbari wende ujya ama beats uwo kwa Satbi ujya inyambari street beats street beats uramubona nujya kwera bikora fresh nivo ikoze ari batatu urumva rero ko irimo mutahe irimo inguvu audio honyene hajya n'abadanseri twebwe nkamera badohaye n'amahera menshi cyane amera menshi kubera ikintu ukeneye ko kiba kiza ugitiramo umutahe hama ukakivomera ugira kikure kimeze fresh amuronka inyuma gusa naye ndavye uburyo muri ngo muratambana muri kajya gatrade tumeze uko mwari aya ntanzara kwiri cyaraboneka yuko yabahemvye neza yego vraiment dukuri twararyohewe nitwashavuye hajya yaratugaburiye dafa pasere wamase dukora ikigo sinanabikubwiye ko hariho video turimo gukorera Satbi baratugaburiye turafungura fresh araturiha neza baranatwambika nukuri Satbi aho uri vraiment hari ibintu bavuga yuko iyo kugere video iryohe igire vibe yuko abantu baba bayirimo bisaga mu banze munwe
umenda kubwire urwo inzoga warinwera ushaka icukene cyose warakironka nukuri vibe yari vibe amapiano na kai kantu kaka insolite kabayemwo wibuka n'irya shooting sha gusa ari ukuntu nyene two turatamba nyene sazi nabona nyene andavye ku nkaca nimatashe yewe wasanga ari karabi reka mbanaye ntamba cyane ugash kwera sazi yaragaze ngaha hagati nanje ndi ngaha aharo n'undi nari ngaha hagati nyene nabiryoheje cyane nabiryoheje cyane nkamona jera chagira achangira uko we ni hamwe nyene gusuca usaga nyene umuntu nyene bigoye nyene kugira wigumyiba kaisa twa ko draze nazi niho vyanka jante Kibazo cyarije nk'umwana wo mu wa gatanu ko ariyo kwishura bro umwana wo mu wa gatanu yo nyishura uzi kucigira n'amasoni aciyagufata arabavyumva akoresha umwanya muraberanye wangu turaberanye ugera zikora nkibibona ndaba neza vraiment yego namwe nyene gusa we nyene BELLE NICE yajya nyene nawe nari umuntu burya vurugana nika BELLE NICE w'umurusha nyash ego man ndabirahonye cyo nyenda zino guhagarara je ndazi guhagarara we turn around je ndazi guhagarara n'ukuri ndabirawe BELLE NICE gasumbyiki ntakiyo nakimwe vraiment gira kajamba kamye kuri sat bi aho uri yego uri boss wanje ariko kandi ubishire mu ngiro si byose ikuvuga uramwihaye wese Saan n'impumyi yobona ngo ni munyongere none regira hit baragwana ari inyuma y'ijya ndirimbo ya Satbi niye ndirimbo y'indiruka gukora ya DJ Phil Bite rero reka twayikoze imisi ibiri DJ Phil Bite nande DJ Phil Bite n'umudemo yitwa Magic gusa ndibaza bashaka ko bamuzi naho iyo bari mushasha muzi gusa narafise tayo kuririmba n'umuntu murundi abanganyene n'umudemo kwera gusa mu diaspora niwe mwaduze iyo misozi mugiye muri ya clip oya niyindi sayo niraso kwa shootinze nijo nirana twashotinze imisi ibiri iyo yo kuduga imisozi oya yo ya DJ Phil Bite ya twakore yari ya amugasikebuye gusa yarakonsomye kwa twikoze imisi ibiri gusa nawe ni ama vibe kujya ujya mu jama ndamuzi kwe bayitwa doucement yana yakabanga hama ijya Satbi no yitwa gute ivuga Satbi gusa umutima uci bum kawe uramukunda wangu rakajamo Satbi uramukunda je ndabibonye kweri wowe gusa wowe urawuzura ibibazo urambaza kuri kamera kubera ari nk'ibintu bimwe bigoye we kwishura kuri kamera oya umuntu mukunda nivugiye nk'ubusatbi ko ndamukunda wabibona niko oya bimubwire hubwa bimenye niko atonyishura azokwishura atanyishuye nawe ALVIN SMITH we cyage nanye ko yakwishura cyagusha ALVIN SMITH none ujya ko bari bamuhevye kwanza sinzi ko umugore we yamuhevye sinzi ko ari we yanamuhevye kubera aho nyene ryari nabonye stati yiwe man ko arahane mani nundi mudemu mani w'igisusu man ngagira gute yari ngagira gute umega bari mu bahinde
bariko baragira amana utuntu mani mu rubanza nimba ari uwo wundi yasubiriye ujya nirna wiwe wa mwexe wiwe w'umukanadienne nimba ari we yamusubiriye rero nabonye kuri stat na TikTok yose yarabishize ko Alvin nyene menga bamwambitse nk'aba Indiane bahari yamana menga bari mu abarabu binjiranye mu banyamerika beko bariko barahana mani yo bari ngo bagira gute ibintu nyene ahubwo ibintu biteye n'ubwo bambere je bijya bintu ndavyitinyira bijya byo kuri kamera ngakurya namenye n'umusani nyene abari umusani kweri na iyo bijya sibipendaga mimi eka bijya n'ivyo biduza umusani nkaho bwiye nyambo keneye kuduga ibintu mwene bijya oya jewe mfise iyindi situation yiwanje bijya wapi je mfise iyindi swing yiwanje vraiment bijya iyo video namwe nko murakora muduga imisozi yo ni yande sha Nyawizi design yitwa gute yoyo ene ni amapiano amapiano yasaze gose mu Burundi umve ha Nyawizi design ndashaka utubwire umusani mu Burundi ari mu bantu bahemba neza cyane aba video vixen amaze guhemba kavuga ati much respect je nk'umubosi wanje Satbi kuba tumaze gukorana akatari gake ukuna memba sico kimwe nabajya no vuga ati twahuye rimwe turakoranye iyo ndirimbo imwe yonyene ntago se kandi kundondera rero ajya amahera za rimwe nta valere rero ujya nyimba jewe ampereza amadiri novuga yuko ari Satbi kubera siacho kimwe na DJ Freebite nari n'umwana mwiza arari ha fresh DJ Freebite n'umwana mwiza niwe musani migeze gukorana wibaza ati aza guha amafaranga menshi aca kugwisha asa guha ubuforare Ripro na Monaco Ripro na Monaco baruza ati ngiye kuyora ibifaranga aha mve iyo ndirimbo ni yari feature yindi Ripro na Monaco murashanande ni yari Ripro samwe na Monaco iyo ndirimbo yitwa gute Ndera bye kuri YouTube nayo nibuka igamaze kuja mu ndirimbo nyinshi nazo nibuka coco ahubwo je ndana uri muri baki je ndibazane baki bakurusha ama video amaze kujamo yego vraiment none vyagenze gute ho yarakurishe direct canke n'ibinge vy'amadeni man Ripro ash ahari uvyumve nama ndamubona yandika makete menshi hajya kuri TikTok nyimba ubona ko umuziki yawe hebe ya makete sinzi usajya ntibaze ngo ni ibintu biba biko biraryohera nzi yuko yankoresheje muri video nkizera ngo natana amajana ngahe nkatano so fresh aya je mu ndakomedita nkabona uriko wandika none basi basi byo kwandika ubandanye umuziki wawe basi ego aho bitawe kandi urabizi nyimba mu video yawe mutamamera kwiye nkaba ndiko ndakwidogera umwanya nisa urashaka kuyumvira nyene ukagabanya ibintu nyene bimwe ku bafana bawe utangura gutweka ngo uriko wandika ngo ibintu by'indoto ibintu byiki ibintu byo guhanura ivyo naje yashatse romani no vyandika mani no nka medita abantu bafise meditation zabo gusaje banayibuze ndayibuze kubivanye niyo kauri kahise agutunganirize rwo wakoze yego vraiment ikiri naco cyo kuguma yiyandikisha makete ibiki uzaba ngo vy'inkundo ngo twabihebe uzumva bada medita nugure TikTok ni wacashika kw'ivy'inkundo ngo mamukwe ngo kubishira pembeni ngo reka nguromera ngo twabuza abantu abo dukunda twabuze abo twipfuza nkavuga ati Ripro kwa kwadusomesha kaca wibuka idena gufitiye yumvire vraiment kaca yumva genda karakwisha
oya gusa naraba gutunganirize kuko je ndavye amajoro murara ama repetition mukora ama riske mufata y'abantu usanga abana bavuga nabi sometimes ko usanga ari umuntu agukoresheje naguhemvye ni ibintu bibabaje cyane. Ubu naho urimo witegura ibihe bikorwa rero ni bande baguhaye amadiri muteganya gukora? Oya kweri jewe nakubona kubera akazi kanje abantu bamwe barakabona naho nyine atabirenze ariko ababibona ko nshoboye barabibona. Ni nike kintu udakundira abaririmbyi muri rusange? Kintu nabakundira ni kubera abana arabajangweri. Uzora batanguye nyine no kutubesha ngo batukanye kandi batatukanye. Gute? Achasha ngo bapostinze ngo mama nkijya posting unze nya Big Fizzo ya postinze hamwe na ujya DJ Fernando igiye uvuga ati ngo concert bikini bikinga abantu ngo ni bamusifiye na Fizzo wa umwuraza mwabonye ivyashizeko. Bijya abantu naho bobona ikintu ciza ntibaze ngo bokivuga ariko babonye ikibi. Wenyene yaravyipostinge no bibonye DJ Fernando postinze ngo nakuntu nogenda ngo gukora show bikagenda neza ariko simbone sinumve n'amakuru n'amakeyi ariko iyo byari kuba ari ibintu bibi noba narakoze hariyo bari kubivuga bakanyararaza umenga bagomba kunjicira izina ryanje. Muraba mwumva. Nike kintu ubu video vixen bumaze kuguha ikintu kigaragara ho ruraba ukavuga ati ikintu nagikuye mu mwuga wanje? Ndafise ibintu ntunze mu nzu. Ndatunze impene. Ndatunze n'inkoko. Hamwe n'inkwavu. Ubitungiye mu gisagara ca Bujumbura? None sindanugira umuntu abicunga sindamuhereza amahera. Mucara amanyene? Ndamuhereza amahera umuntu abicunga. Wow, ufise impene zingahe? Ufise impene 3. kandi nka zibiri zozo zifise amezi. Hamwe inkwavu ni 15. Inkwavu ni 15. N'inkoko zingahe? Inkoko ni 7. Ubu rero karete bamuhaga hekenye buri munsi kandi nguma mbona utagase nkavuga ati gentil bimeze gute kumbe abantu karete ka uyu munsi yatarere gashaha none wowe utiyohereje ubuzima bwaje genda gutebwira. Gusa ndabikunze wabikuye nyine mu mahera y'ubu video fiction. Kwera jara ari ukuntu nyinshi kugenda gukora. Ndafise agakonte ego nyimba atamna arimwe amahera makeyi. Gusa karafasha ura savinga make namba ndose makeyi je para bati ngo byari mikashi biki. Uri mikashi ni nko kuyafise mu mikashi musane je buri mikashi vuga ati aya nayo gufungura afasha mino misi nararonka yandi canke naragenda torajya nabikije makeyi. Ndabikunze. Hama rero bwira ijambo rimwe ku bantu bagukunze ujya munsi bakikubona. Gentil n'umuntu akunda gutwenga, n'umuntu akunda kuganira, n'umuntu atera inkuru, umwishizemwo nabi naho usanga atana kimwe wungutse. Kwa ndi na wa muntu no shobora kuguma hano hamwe mbona muhoze mutekereje nkuko nka cameraman we ndabira. Hama abakunzi biwacu, bakunzi b'u Burundi, bakunzi bakurikirana ibiganiro by'abarundi n'umuziki ndundi, mubandanye mukurikirana abandi ba supportinga abasani banyu, barabakunda bagomba babateza imbere igihugu cyanyu, bagomba babahereza imiziki itesa, imiziki iguma iduza igihugu cyanyu cy'u Burundi kumenyekana kurusha cyane. Mubandanye mubakurikirana muna basupportinga ku bikorwa. Hama mugira ibihe byiza tuzosubira ubutaha. Asi namaze kuba umusango ngaha anye. Oya vraiment mu bisanzwe
Reka ndagushimire we muntu wafashe umwanya wawe ukaraba kino kiganiro kuva ku munota wa mbere gushika ku munota wa nyuma aho uri hose wubahwe. Big up on yourself.